Kuvayo igice ca kabiri. Mose atorwa n'umukobwa wa Farawo. Umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi nyene. Uwo mugore asama inda avyara umuhungu, maze abonye uwo mwana ko ari mwiza, aramunyegeza kumara amezi 3. Atagishoboye kumuhisha, yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma kaburimbi n'ishishi, ashiramwo uwo mwana, agashira mu rufunzo mu munyika ku ruzi. Mushikiwe aramwitangura ngo arabe ico yoba. Maze umukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi, inshoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi. Abona ka gatebo mu rufunzo, atuma inshoreke yiwe kukazana. Aca arakarumura, asanga karimwo umwana, kandi uwo mwana yariko ararira, amutera akagongwe. Ati uyu ni umwana wo mu Baheburayo. Maze mushikiwe abaza uwo mukobwa wa Farawo ati: mbega sinoja kukuronderera umugore wo mu Baheburayo ngo amukonkereze? Umukobwa wa Farawo aramwishura ati: egome genda. Nuko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubarira ati: jana uyu mwana umunyonkereze, nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo, acika umwana wiwe amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Mose yishe umunyegiputa ahungira i Midiyani. Maze Mose amaze gukura, umunsi urizina agendera bene wabo, yitegereza ubugene batwazwa ituntu, abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo. Yeraguza hirya no hino, maze abonye ko atawumubona, yica uwo munyegiputa, umuvyimba awuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho asubiye kwanduruka, agize atya aseruka ku bagabo 2 b'Abaheburayo bagwana. Abaza uwusindiye uwundi ati: niki gitumye ukubita mugenzawe? Aramwishura ati: ninde yakugize umukuru canke umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya, arivuganya ati: nukuri vyaramenyekanye. Farawo avyumvise arondera uko yokwica Mose, ariko Mose aramuhunga, ahungira mu gihugu c'i Midiyani, yicara iruhande y'iriba. Kandi hari umuherezi w'i Midiyani yari afise abakobwa 7. Baraza baravoma, buzuza ingomero ngo bashore umukuku w'intama wa se. Haza abungere barabirukana, ariko Mose ava hasi arabatabara, ashora umukuku wabo. Bashitse kwa Seruweli arababaza ati: ko muje n'ingoga uyu munsi? Bati: nuko umuntu w'umunyegiputa yadutabaye. Abungere atako atuvomera n'amazi, ashora umukuku. Abaza abo bakobwa ati: none ari hehe? Niki catumye musiga uwo muntu? Nimumuhamagare tumufungurire. Maze Mose ashima kubana n'uwo muntu, nawe arahava amuha umwigeme wiwe Zipora. Avyara umuhungu, se amwita Gershomu, ati: nabaye inyambukira mu gihugu kitari icacu. Muniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire, umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze.